Bakunzi bacano umuco w'ijambo ndabahaye kaze aho muri hose, bizera kumeze neza kandi igishingiri na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Mu by'ukuri hari umuntu ashobora kuryama akijijwe ariko mu gitondo akavyuka yataye ivy'Imana. Rero Imana ishimwe ko wewe uriko urankurikirana, igishingiri na Yesu Kristo umutima wawe. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu cy'uyu munsi, reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu guhaye icubahiro kubwo imigisha wo kubona uyundi munsi mushasha ku buzima bwacu. Mwami n'ubutunzi budasanzwe, ntabwo icubahiro tugushimiye ko hari byinshi batubikiye muri uyu munsi. Icubahiro ni icawe Yesu Kristo, gushiza hejuru. Mana twahaye kaze muri kino kiganiro kugira ngo kiganze kuva gisangure makageze mwemubwira bari we akirongora. Dusenge umuntu wese ariko aradukurikirana mu izina rya Yesu kugira ngo umuhe umugisha. Mana mu izina rya Yesu hezagira ibikorwa by'amaboko yiwe mu izina rya Yesu. Imigisha uyicunshubure mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Mana akwinginze kugira ngo mpemu wawe avugane n'umuntu wese ariko aradukurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Tubisabye Imana, tubisabye. Amen. Kumbure ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu. Ku mazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo kandi Bishop, akaba ari jewe ndakubana namwe mu biganiro byacu ya misi yose. Yesu nashimwe. Rero nshimiye abantu mwese mubandanya kudukurikirana kandi musangiza amalinki yacu. Mu by'ukuri warakoze sabone, biba vyoroshe. Tumaze ku uploadinga ikiganiro gishasha uca ubona link. Rero ni byiza yuko dukura apana kuba turabana duhabwa amalinki. Mu by'ukuri nimba udafise WhatsApp yanje, ibintu vyo guhana amalinki no ndayishira muri groupe gusa ariko nta handi azitanga. Mu by'ukuri uba uriko uramenyereza abantu nabi bakura, ku buryo nubwo baba babonye notification utabahaye link badashobora gukurikirana ikiganiro. Rero uzi ko kurera abantu neza. Yesu nashimwe. Rero mu by'ukuri ikindi naco, hari abantu benshi bama bambwira ku boostinga channel. Ntituri ngaha kubera ngo turi muri business, no, dufise impamvu turi ngaha. Imana yadutumye kandi n'ivyo dukora byose sivyo tuba twitumye canke ari uko twashize amafaranga imbere, no, ariko ico Imana yadutumye nico dukora. Nihumviriza umuntu umwe twe n'umunezero w'iwacu, kuko ntibizotuma tureka gukora. Tuzobandanya gukora twebwe duheze ibivi canke ikivi cacu, hama tubwire Imana ati ibije wantumye gukora nabikoze. Rero abo turi kumwe, abo tutari kumwe n'abandi turi kumwe. Yesu nashimwe. Ab'Imana izorongora kuri ibiganiro byacu bazobiraba, ab'Imana itazorongora nuko nyene. Ariko nta 11 so kwigira ngo ndakoresheje kugira boosting channel ibintu. Oya no kuri. Yesu nashimwe. Imana yatanguje igikorwa izogiheza. Yesu nashimwe. Rero nshimiye abantu mwese mukoreshwa n'Imana, kuko si uba wikoresheje gupostinga ibiganiro byacu kubishira ku mastati yawe n'ahandi. Nimba utazi gushare, ucyuguruye ikiganiro barakwereka ahantu kuri ari share kuri YouTube. Hamugishe yarenze, biroroshe. Nimba uri muri groupe biroroshe. Nimba utari muri groupe, nimero ziri ngaho washobora kutwandikira tukagushira muri iyo groupe. Rero nimero ziba zihari kugira ngo ibintu byose biriko biragenda kuri channel bishaka uzura bimenya
ushaka no kuja muri groupe ujemo canke n'ayandi makuru menshi y'ishuri biriko birategurwa rigiye gutangura mu kwezi kwa gatandatu, uburyo dushobora no kurishira online ku buryo abari kure bashobora no kwiga biriko riraba live baribona. So muri make rero no kumeze. Yesu nashimwe umunsi ikiganiro cacu ijambo rihindura ubuzima bwawe tugiye kurabira hamwe kuntu Imana asari Bibiliya, ko hari Bibiliya hakaba n'Imana. Hari abantu benshi bizera yuko Bibiliya ari Imana, benshi gose benshi, ku buryo je hari umuntu nzi muri Kenya yambwiye, arakuze ari mu myaka hafi 50 n'iyindi, yambwiye ati burya uyu munsi kuba mvuganye nawe n'umugisha, narinzi yuko ibintu byose bivugwa muri Bibiliya byabereye mu ijuru bitigeze bibera ngaha kuri iyi si. Arasetse ndabona by'ukuri abantu benshi barafise ikibazo cy'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera kudasoma. Cyane cyane iyo ukuriye mu madini, wewe utabasha kwigisha ijambo ry'Imana neza, ari kugenda kuwa Mungu gusa ukicara bakagusomera. Ariko nagira ngo ndakubwiza ukuri, iyi Bibiliya si y'umuntu umwe, ni y'abantu bose zina muntu iramuraba. N'ubu utarakizwa iramuraba, kuko n'abakizwa bakizwa bavuye mu bantu batari bwakizwe. Rero Bibiliya vy'ukuri uzisome, kandi uyisome ufise umutima wo kumenya Imana, hama Imana igutahuze. Ndakubwiza ukuri, Imana izovugana nawe gutahuza ibintu utaruzi, kandi usomye umurongo umwe gusa. Ingorane dufise nuko tudasoma Bibiliya dufise umutima wo gutahura, wo kumenya, ahubwo tugisoma nengo ni ikinyamakuru. Ariko mu by'ukuri siko bimeze. Yesu nashimwe. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya harimo inkuru nyinshi z'ibihugu bitandukanye, z'ivy'abami bagiye bakora. Yesu nashimwe. Ariko izo nkuru zidufasha mu buzima bwacu kubona abantu b'ubwa mbere urugendo bagize n'Imana, ukuntu Imana yabanye nabo. Mu yandi majambo, harimo inkuru muri Bibiliya, harimo inkuru nyinshi, harimo imigani. Yesu nashimwe. Muri Bibiliya harimo ibintu byinshi. Yesu urabona ukuntu yavuga ubutumwa ariko arababwira inkuru abantu benshi. Harimo inkuru nyinshi, harimo mu Kirundi bavuga gute ngo amateka y'ibintu byabaye kahise, abamukuntu bima bakanava ku ngoma. Harimo ibintu byinshi muri Bibiliya, kandi tukabonamo n'ubundi ijambo nyakuri ry'Imana. Yesu nashimwe. Rero ni vyiza yuko usoma Bibiliya. Yesu nashimwe. Usomye mu Itanguriro igice ca mbere, Yesu nashimwe. Mu Itanguriro igice ca mbere, reka dusome Bibiliya zacu. Mu Itanguriro igice ca mbere, Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe. Urumva, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko urumva, si Bibiliya iriko iravuga ngo ubwa mbere na mbere Bibiliya yavuze, ubwa mbere na mbere Bibiliya yaremye ijuru n'isi. No,
turiko turerekana ukuntu Bibiliya n'Imana ari ibintu bibiri bitandukanye. Ubwa mbere na mbere, imbere y'ikintu ico ari cyo cose ko kibaho, hariho Imana gusa. Imbere y'uko isi ibaho, imbere y'uko ijuru ribaho, imbere y'uko ibintu byose n'amazi ibyo byose ubona, hariho Imana. Ariko Imana ntikiravuga ngo imbere na mbere, mbere na mbere hariho Bibiliya. No, Bibiliya yagiye kuboneka kubera hariho Imana, kubera ivyo Imana yakoze. Ugiye kuraba ibitabo bitanu vya Mose vya mbere, uraza gusanga inkuru nyinshi ziriko zirakwereka ivy'Imana yakoze mu Bisirayeli, Imana yakoze ikirema isi, ivy'Imana yategetse Abisirayeli gukora, kubahiriza ivyagezwe, vy'ingwara zitandukanye, vy'umuntu ahumanye, ibi na biriya. Hari ibintu vyinshi mu bitabo vya mbere. Yesu nashimwe. Bigenda bitwereka arivyo twokwitwa nk'amateka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Ariko urumva ubwa mbere, mbere na mbere, imbere y'ikintu cyose hariho Imana. Iyo ndiko ndavuga ibi bintu ndakunda gukoresha ku muntu yandika ibitabo. Umuntu yandika igitabo, ubwa mbere niwe abanza kuboneka, hama igitabo kikaboneka. Ariko igitabo sico kiboneka ubwa mbere kugira ngo uwo muntu aboneke. Kandi icyo gitabo hari ibintu byinshi kitakubwira kuri uwo muntu, kuko uwo muntu hari limits aba yashize ko atashatse kugira ngo avuge ibintu byose bimwerekeye muri icyo gitabo. Yesu nashimwe. Rero iyo ukeneye kumenya amakuru yose kuri uwo muntu yanditse icyo gitabo, niyo mpamvu uca umuvugisha uwo muntu akakubwira. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu tuba dufise mpwemu yera kugira ngo tumenye byinshi rwose bitari muri Bibiliya. Birimwo. Yesu nashimwe. Hari ibintu byinshi Yohana yaravyanditse mu gice cya 20 ngo aravuga ngo banditse ivy'Imana yagiye ikora byose, iyi si ntiyokuzura ibitabo byo kwandika. Hari byinshi tutazi, ariko Imana ishimwe ko dufise mpwemu yera, niwe atwigisha, niwe atubwira ibibogaboga mu mutima w'Imana. Yesu nashimwe. Rero hariho Bibiliya, hakaba n'Imana. Yesu nashimwe. Ibi na Yohana ubwiwe yarabivuze, kandi urabona na Bibiliya ubwayo irashinga intahe ko atari Imana. Twagiye muri Yohana. Yohana igice ni kimwe. Yesu nashimwe. Muri Yohana igice cya mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo ku murongo wa mbere. Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Mwibuke tuvuye mu itanguriro hatwereka yuko mbere na mbere Imana yariho kandi yaremye ibintu byose. Ubu naho dusubiye muri Yohana mu isezerano rishasha, aho Yohana ariko aratubwira ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Abantu benshi baca bibesha kuri iri zina jambo. Yesu nashimwe. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Ndaramukije umuhungu yitwa Jambo, ahari ngaho muri Kenya. Ariko iyo jambo si Yesu umwana w'Imana, no, ni izina abavyeyi bamuhaye. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Urumva abantu hano baca bibeshera aha kuri uyu jambo
babona umengo ni ijambo. No, iri ni izina rya Yesu Kristo, ni izina ry'Imana jambo, kandi uravye n'urudome rutangura aha hantu ruratandukanye n'ubwo usanga ku ijambo ry'Imana. Turaza kubiraba byose tubitahure kugira abantu batahure Imana iyo ariyo, bamenye na Bibiliya iyo ariyo. Yesu nashimwe. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Urumva Bibiliya iravuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, uwo ni Yesu Kristo, ariko si Bibiliya. Kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Ngaha Bibiliya ntivuze yuko Bibiliya ubwa mbere na mbere yariho, kandi Bibiliya yahoranye n'Imana, kandi Bibiliya yari Imana. No, ikintu nshaka yuko mutahura iri jambo. Aha mubona ni jambo, si jambo ry'Imana. No, ni jambo, ni izina rya Kristo Yesu. Aha Yohana ariko aravuga Yesu Kristo ko yarahari imbere y'ibintu byose, yariho, jambo yariho, kandi yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. Uwo ni Yesu Kristo. Umurongo wa kabiri, uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Iki bishingira inahi Bibiliya iravuga ngo Yesu yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, ariko Bibiliya ntiyigeze yishingira inahi iti ni jewe Imana, ni jewe nahoranye n'Imana. No, Bibiliya ni isomero ry'ibitabo, aho twebwe tugenda tugasoma ibitabo bitandukanye. Yesu nashimwe, birimo amateka menshi atandukanye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bibagora no kumara gusoma Bibiliya, kuko ni library y'ibitabo byinshi. Yesu nashimwe, si Bibiliya gusa, ni isomero mu yandi majambo y'ibitabo, kuko rigizwe n'ibitabo byinshi 66. Ivyaremwe byose byaremwe nawe, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Uwo ni umurongo wa gatatu. Yesu nashimwe, ibintu byose byaremwe na jambo, ariko ibyaremwe byose ntibyigeze biremwa na Bibiliya. Ibi bintu mubitahure. Ivyaremwe byose byaremwe na jambo. Mu itanguriro mwibuke ivyaremwe byose byaremwe n'Imana. Aha hacatubwira ngo ivyaremwe byose byaremwe na jambo, ariko Bibiliya yishingira ntaho ivuge ngo ivyaremwe byose byaremwe na Bibiliya. No, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, ariko Bibiliya ntivuga ngo nta kintu na kimwe kitaremwe na Bibiliya. No. Umurongo wa kane, muri we harimo ubugingo, kandi ubugingo bwari umuco w'abantu. Muri jambo hari umuco, kandi uwo muco ni ubugingo bw'abantu. Ariko Bibiliya ntiriko iravuga yuko muri Bibiliya harimo ubugingo, kandi muri Bibiliya harimo umuco. Ibi bintu tuvyumvikane ko neza kandi dutahure. Muri Kristo Yesu hari ubugingo, ariko muri Bibiliya nta bugingo burimo. Niyo mpamvu wisegura Bibiliya, abadayimoni bakakudiya badatinya iyo Bibiliya. Niyo mpamvu ufata iyo Bibiliya uragenda gusenga ukagenda, ariko ntutinye kuja mu kabari, ntutinye muri ibi Bibiliya na Bibiliya na Bibiliya. Niyo mpamvu ufise iyo Bibiliya, ariko abadayimoni ntibatinye kugutera, ntibatinye kugutwara iyo bashaka gutwara, ntibatinye kugukoresha ibyo bashaka gukoresha. Ariko iyo ufise Kristo Yesu muri wewe, abadayimoni ntibagukirimbira ko nkuko bishakiye. No, kuko hari imbaraga muri Yesu Kristo, hari imbaraga zidasanzwe muri Kristo Yesu. Ariko apana Bibiliya. N'abantu benshi bisegura Bibiliya bagakubitwa, n'abantu benshi bisegura Bibiliya bakarota indoto mbi, n'abantu benshi bisegura Bibiliya bagahura n'ingorane, ahubwo bikaba bibi kuruta mu gihe batayiseguye.
rero dutahure Bibiliya ariyo, dutahure n'Imana iyo ariyo. Ivyo bica bigufasha kugira gute kumenya Imana uriko urasenga iyo ariyo. Kuko ndakubwiza ukuri uyu munsi naho Bibiliya zokugwaho, Imana ntiyumvaho. Kuko Bibiliya ni inzira itwereka iyo tuja, ariko bitavuze ngo Bibiliya ikuweho twoca tugira gute, twoca tubura iyo tuja. No, Mpwemu Yera niyo mpamvu ahari, atwigisha ibintu birenze ibyo Bibiliya twigisha. Mpwemu Yera twaramuhaye kugira ngo atubere umwarimu, abe umurongozi wacu, abe umwigisha wacu, abe umuhanuzi wacu, abe mbese ibintu byose dukeneye ngaha muri Bibiliya. Ariko ivyo bishoboka mu gihe amatwi yawe yama yiteguye kumwumvira. Yesu nashimwe. Aha ndibaza yuko ubona yuko Bibiliya itigeze yishingira intahe ko ari Imana, ariko ishingira intahe ko Kristo Yesu ari Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ushobora kwibaza ngo ngo Bibiliya iratanga ubugingo, narayisomye ndakizwa uku nuku ibintu byinshi. Ntaco, reka dusome ijambo ry'Imana. Tubisanga muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 39. Haravuga ngo mwebwe musesa mu vyanditswe, kuko mugira ngo muri vyo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari vyo binshingira intahe. Ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Yesu nashimwe. Aha Mose yari karavugana nande? Yesu yari karavugana nande ngaha? Yari karavugana n'abafarisayo. Bo bamubwira ati twebwe twizera Mose, wewe ntitushobora kukwizera. Turazi ivyanditse, twarize, twarasomye Bibiliya, twarasomye binabiriya, turafise Bibiliya, turafise ibintu byinshi ngaha, turafise ukwizera. Twizera Mose kariwe yaje ava ku Mana. Ariko Yesu yaciye ababwira gute? Bobo basesa mu vyanditswe gusa, ariko banka kwizera Yesu Kristo kariwe Mana, kariwe atanga ubugingo. Ko Bibiliya ivyanditswe bidatanga ubugingo, acavuga gute? Ngo mwebwe murasesa mu vyanditse, kuko mugira ngo muri vyo niho mufise ubugingo budashira, ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Mu yandi majambo, ubugingo, Bibiliya ntishobora kuguha ubugingo budahera atari Kristo Yesu. Shaka uyisome gute? Mureke ufise abantu abanyabyaha benshi basoma Bibiliya, ni benshi basoma Bibiliya. Genda urabashira basoma Bibiliya cyane gose, ariko nta bugingo bafise. Genda uraba abantu benshi, n'abantu benshi b'abapagani basoma Bibiliya kugira ati je sinizera Yesu, sinoja na hehe no gusenga. Ariko iki gitabo ndabona kirimo ubwenge, ashobora kugisoma kugira nikorere business yanje, ariko nta bugingo bafise. Bibiliya ntitanga ubugingo. Yesu yaciye avuga ko ariwe nzira wenyene y'ukuri n'ubugingo. Tubisangahe? Reka turabe Yohana 14. Ku murongo wa 6 haravuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yesu yaciye abwira abigishwa biwe bari kumwe, arababwira ati ni je nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Si umuntu afise Bibiliya, si ufise Bibiliya azoja mu ijuru, si usoma Bibiliya azoja mu ijuru. No, ntawe ushika kwa data jewe Kristo Yesu ntamujanye. Ntimugume mukurira muri ca kinyoma mwumva ngo inzira zose zishika i Roma. Nivyo, urashobora kurira indege mu Burundi canke mu Rwanda canke Uganda n'ahandi mu bindi bihugu ukagera i Roma, mu vy'ukuri nivyo. Ariko izo ndege ziza kugutwara hariya ziza kugenda direction imwe, kuko
nimba iyo ndege wowe ugiye i Roma uvuye mu Rwanda cyangwa mu Burundi ukaba wagiye mu ndege ya Kenya, izobanza gukura mu Burundi gutware muri Kenya, habuca ufata kuva mu Burundi kugenda i Roma. Nimba uvaye mu Rwanda nuko, ahandi hose nuko. Inzira izo gutwara direct udafashe iyindi ndege ni iyo ndege yo muri Kenya, hajya haba hariho igenda direct. Rero wubuka inzira umunye wuririra Kenya ntibibanza gutwara mu Burundi cyane handi, haguruka ugenda direct. Ariko abantu bose bavuye mu yindi mihingo babanza kuza ngaho kugira ngo bajoining iyo flight igenda direct. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri inzira zose siko bimeze, ntizishika i Roma nkuko babivuga. Abantu basigaye babikoresha bariko baravuga ngo hari inzira nyinshi zifika mu ijuru. Icyo ni kinyoma. Nimba utizera Yesu Kristo nta bugingo. Shaka usome Bibiliya uyimenye yose ku mutwe, uyimenye kuva mu itanguriro mpaka kugera mu byahishuriwe Yohana, uyivuge yose udasinze n'umurongo n'umwe, uyimenye gute. Ariko udafise Yesu, ndakubwiza ukuri nta juru ufise. Kuko nivyo vyariko biraba kuri abafarisayo. Yesu arababwira ati mwebwe musesi ivyanditse. Mu vyanditswe niho muraba mukibaza kubimenya, kubifata ku mutwe, kuvuga Bibiliya ku mutwe, kariho ubufise ubugingo barakubeshe. Mbese Satani ntazi Bibiliya, katabugingo afise. Muribuka ijambo yabajije Yesu, yamubwiye ngo haranditse ngo azokurinda, azokuragiza abamarayika biwe kugira ngo ibirenge vyawe vyoye gutsitara. Ikororere ngaho hasi. Yariko aramugerageza ngo yikororere hasi ari kuri etage mu gihe cyo kugeragezwa. Ahubwira ati kuri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko handitse ngo azorungika, azokuragiza abamarayika, azorinda n'ibirenge vyawe vyoye gutsitara. Uwo ni Satani yariko aravuga ivyanditse muri iyo Bibiliya nyene ufise, kandi nuwo kubaza uwo murongo aho uri ntushobora kuwuronka. Imana idufashe cyane, turakeneye kumenya ijambo ry'Imana, tumenye ko hariho Imana hakaba na Bibiliya. Bibiliya ntitwogita kuko hari byinshi twigisha ku Mana. Mbe ni kubera icyo usoma ibitabo. Hari abantu benshi usanga bafise ibitabo, kumva ngo nasomye igitabo nsanga kiraryoshe, kirimo ama motivations, kubera ivyo uwo muntu yagiye akora, aho yagiye aba, ivyo bitabo. Yesu nashimwe. Bibiliya ni Bibiliya, Imana ni Imana. Yo tuza kuba dukeneye muri ubu buzima Bibiliya ko itubera Imana. Yesu ntaba yaraje ngaha ku isi. Ariko kwebwe kubera mu gihe tutabayeho cya Yesu, uyu munsi tumenya ivyo Yesu yakoze, tumenya Yesu wari we. Mu by'ukuri tusomye Bibiliya tukamenya ivy'Imana byose yakoze muri iyo misi ya nyuma ya mbere, twe tutari bwabiho. Hama iyi misi tukabona gukomera kw'Imana no gukora kw'Imana, hama tukizera Imana, tukamenya Imana twizeye yariyo. Yesu nashimwe. Ariko iyo biza kuba bimeze nk'uko abantu bamwe babitahura ko Bibiliya ari Imana, Yesu ntaba yaraje ngaha. Baba baraprintinze ama Bibiliya menshi bakuzuza mu isi, hama tukaba biheze. Kandi ntitwari kugira na nyinshi, twari kugira imwe yonyene. Yesu nashimwe. Twari kugira imwe yonyene kuko Yesu aje ntiyaje ari benshi, ari uvuga Igifaransa n'Ikirundi, ari uvuga Icongereza n'Ikilatini, no. Yaje ari umwe mu rurimi rumwe. Ariko isi yose yamenye ubutumwa bwiza, yamenye ibikorwa vyiwe, kuko ni Imana. Kuburyo amahanga ava hariya akagenda akamusanganira, ibihugu bitandukanye bikaza kuraba. Yesu nashimwe. Bibiliya ni Bibiliya. Bibiliya
Bibiliya n'Imana n'Imana. Hariho Bibiliya hakaba Imana. Yesu nashimwe. Ufise uwo mwana, haleluya. Ufise uwo mwana afise ubugingo, ariko umuntu afise Bibiliya nta bugingo afise. Kuko Bibiliya ntitanga ubugingo, ariko ufise uwo mwana atanga ubugingo. Ijambo ry'Imana niki? Ni ijambo Imana yikuriye mu kanwa kayo. Ni ijambo Imana yahumekeye iciye mu yundi muntu. Imana irashobora kuvugana nawe idatumye umuntu n'umwe, ikavugana nawe. Mwibuke Yesu ariko arabatizwa, abantu barumvishije ijwi avuga ati uyu ni umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Ariko Imana ntiyigeze ivuga ngo igiye gusoma Bibiliya isome iryo jambo aho ryanditse. No, ntiyigeze isoma Bibiliya, yarabumbuye akanwa iravuga uyu ni umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Iryo ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Kundi hari ukundi Imana ukoresha umuhanuzi ariwe muvugishwa. Imana ikavuga iciye mu muvugishwa, uwo nawe wabaye akanwa k'Imana mu maso y'abantu. Ariko apana babandi bose b'amanyanga, babandi batubaha Imana, ariko babantu bakunda Imana bakayubaha. Abo abari akanwa k'Imana, wamuvugishwa w'Imana by'ukuri, wabari akanwa k'Imana, kuko Imana ivugira muri we. Uravye ba Yesaya, uravye ba Yeremiya, uravye ba Ezekiyeli n'abandi benshi cyane, bari akanwa k'Imana. Imana yavuga iciye muri bo, bagaca mu ngorane. Urazi ukuntu Yeremiya yakubiswe arababazwa kubera iki? Ariko aravugira Imana, Imana iriko iramukoresha. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hari byinshi tubona ngaha muri Bibiliya Imana yavuze ubwayo iciye mu bahanuzi n'abandi, hakaba n'abandi bavugishwa n'Imana. Imana ibahumekeye ubwira ati wewe andika uku, andika uku, andika uku, andika uku, andika uku. Bahumekewe n'Imana. Yesu nashimwe. Rero ijambo rivuye mu kanwa k'Imana n'ivyanditswe biratandukanye. Uti ijambo ry'Imana ni irihe? Twagiye muri Matayo ibice 4. Muri Matayo ibice 4 ku murongo waho wa 3. Umurongo waho wa 3. Matayo ibice 4 ku murongo wa 3. Umugeragezi aza kuri we ati ni wabura umwana w'Imana, bwira aya mabuye acike imitsima. Umurongo wa 4. Nawe aramwishura ati byanditse ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ninde yabivuze? Ni Yesu. Satani yari karamugerageza ashonje, ari mu minsi 40 atajya atanywa. Umwasi aramugerageza ati urashonje, hindura aya mabuye ahinduke umutsima hamwe. Abaramwishura ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa ijambo ryose rivuye hehe? Mu kanwa k'Imana. Yesu nashimwe. Iki gihe cya Yesu nta Bibiliya zari zihari, hari umuzingo. Ariko Yesu ntigeze amubwira ati handitse ngo umuntu atungwa
n'ijambo ryose riva mu muzingo canke muri Bibiliya y'uyu munsi, no, mu kanwa k'Imana. Ijambo rivuye mu kanwa k'Imana burya ritandukanye n'ijambo wosoma ngaha. Yesu nashimwe, hari ibintu vyabaye ukavyizera muri Bibiliya, mu vy'ukuri kubera ukwizera kwawe Imana irakora. Ijambo ry'Imana pe turarikeneye muri Bibiliya, ariko turakeneye ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa k'Imana cane. Uti kubera? Kuko umunsi n'umunsi utazi ntazi izi Bibiliya zizokugwaho. Ahubwo nimba usoma, soma gose Bibiliya, uyisome cane, umere nka wa muntu w'umunyabwenge yabonye ko amapfa agomba atere, aca atangura kugira stock y'ivyo kurya azorya mu gihe c'amapfa. Ivyo niwabikora biraza kugufasha, kuko hari igihe uzorondera Bibiliya ukayibura. Ikintu kibabereka ni ikiraba ukuntu ibiciro vyazo biguma biduga misi yose. Yesu aramwishyura ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Mbega ijambo riva mu kanwa k'Imana riza rimeze gute? Riza rifise ububasha n'ubushobozi. Ijambo ry'Imana rije riva mu kanwa k'Imana kanya riza rifise ububasha n'ubushobozi, rikaza gukora ico Imana iritumye, rikaza gushitsa ico Imana itumye iryo jambo. Kuko mu itanguriro tukiraba, nta hantu na hamwe Imana yigeze gufata irabumba isi, yarungika ijambo, yaravuga ijambo ati hajya ni habiki, kigaca kihaba. Ariko fata Bibiliya yawe uyisome, hamuvuge ati aha ni habibi urabe ko bibaho, no. Ariko Imana niyavuga ati aha ni habe iki kintu, iyo jambo iraza kumvira Imana. Uti vyanditse he? Reka turabe muri Yesaya. Yesaya 55. Yesaya 55. Yesaya 55 ku murongo w'icumi, turasoma no w'icumi na rimwe. Nk'uko imvura na sereji bigwa bivuye mu ijuru ntibisubirayo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera igaha umubivi imbuto, nujya ikamuha ivyo kurya. Umurongo wa 11. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Urumva? Uko niko ijambo riva mu kanwa kanje, riva mu kanwa kanje, apana riva mu gitabo cyitwa Bibiliya, no, riva mu kanwa kanje rizomera. Ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Urabona, ijambo riva mu kanwa k'Imana rishitsa ivy'Imana igomba, kandi rigasozera ico yaritumye gukora. Nibivuze ati aha ni habeho igiti, ubwo nyene shakiyama ica kiboneka. Yesu nashimwe, ugiye uraza kubitahura neza usomye mu itanguriro igice ca mbere. Uravye ko Imana yamavuga ati niwe habeho umuco ukabaha, Imana igakibona ko ari byiza cyane kanezerwa. Ati nihabeho amazi akabaho, nihabe ivyisukamwo, ivyikwega, ibiki, ibintu vyinshi. Imana igenda iradonda ibintu vyinshi kanezerwa. Yiriwe iraruha
Imana ntigwiraruha nka kwa kuntu usanga uri kuraruha kubita abantu ingumu ngo uriko urabasengera ngo mw'izina rya Yesu no. Kubera iki? Kubera ijambo aba rifise ububasha kandi ryategerezwa gusohoza ico Imana yakoze. Baba abantu Yesu yagiye akiza, ntawe uzokwigera ubona aho yamye agwana n'abantu. Yaragenda agahagarara mu bubasha n'ubushobozi bwiwe, akabwira abadayimoni ati wa mudayimoni we ndagutegetse umvemo. Ariko uyu munsi usanga abantu bariko barasengera umuntu arwaye n'ibindi umengo bariko bara cya kindi bakitwa gute cya punching bag, abantu b'amakarate bakubita k'inguma. Iyo umuntu mukubita ukamufyondafyonda dayimoni ukamenga uri kuragwana na dayimoni mu mubiri w'umuntu, ariko umuntu niwe aza kubabara. Ariko Yesu yakoresha ububasha n'ubushobozi bwiwe. Dayimoni sohoka, nawe ntiyanavuga, yararariye dayimoni gusa, yo igaca yibwiriza kagenda. Yesu nashimye ijambo riva mu kanwa k'Imana direct biza gusohoza ico Imana yavuze. Ngomba rero ndakwereke ikintu kimwe, niyo mpamvu tubona abantu benshi bakubwira ngo umuhanuzi, umuvugishwa yizegwa ko ari umuvugishwa iyo ivyo yavugishijwe bisohoye, kuko bazi yuko Imana irinda ijambo ryayo ikarishitsa. Imana itigera ibeshe, niyo mpamvu baciye bavuga iryo jambo ngo umuvugishwa yizegwa iyo ivyo yavugishijwe bibaye, ariko bitaraba ntibamwizera, barabibika ahantu. Kumbura ivyo bintu wari umaze kuvyumva nawe urabizi. Umuvugishwa ntashobora guhaguruka ngo nasome Bibiliya ndavugishijwe, no. Arashobora kuvugishwa, Imana imuvugisha kandi ikamucamo igaca mu ijambo ry'Imana, igasoma canke Imana ikamuha icanditswe kimwe ciza cyemeza ivyo bintu yavugishijwe kabisa. Nivyo Bibiliya turayikeneye cane, ntihagire abantu ikamvugire, ntihagire abantu b'inyererezi bantahura nabi uvuga ngo ndiko ndagwanya Bibiliya turayikeneye cane gose. Ariko ndiko ndashaka yuko abantu bamenya yuko Bibiliya atari Imana, ahubwo ari ijambo ry'Imana. Iri jambo turisomye turushirizaho cane gose kumenya Imana, kandi niyo mpamvu tuguma duhimiriza abantu bose gusoma ijambo ry'Imana. Rero musome ijambo, mukunda ijambo, ntimuzobe nk'aba bantu baririmba amaririmbo ariko barabakoka gusa ngo we ngo je ndakunda ijambo, kandi iryo jambo mu vy'ukuri utari bamwe. Muze muraba abantu b'abakokayi barakoka abantu, mwinjire mu mamodoka kubera babona iyo muriko muraja, mwinjire mu mamodoka bo bagasigara hajya. Ntimuze mumere nk'abo, ntuzoze uraririmba ibintu ndakora. Yesu nashimwe, ariko ijambo rigira ubuzima bwawe, ijambo urigire ubuzima bw'iwawe. Yesu nashimwe, uribemwo, urikoreremwo, urigenderemwo, uribemwo, uriraremwo, urigenderemwo. Ivyo ukora vyose wirabe mu ijambo ry'Imana. Aho ndakubwiza ukuri, n'Imana izokwigereka gose. Yesu nashimwe. Imana na Bibiliya yatandukanye. Bibiliya yanditswe n'abana b'abantu. Bibiliya yari mu bitabo vyinshi, ndetse n'ibi bitabo biri ngaha muri Bibiliya hari vyinshi vyakuwemo vyabuze tutabona, kandi na Bibiliya ubwayo ivuga. Sinzi yo biri, sinzi ababikuyemo, ariko vy'ukuri bitabo dufise, iyi Bibiliya dufise muri bitabo vyose, wewe ni wabifata ukabishira mu mutima wawe
ugasoma ijambo ry'Imana ufise inyota yo kumenya, ndakubwiza ukuri Imana izoganira nawe n'ivyo vyose ubona ko vyatakaye uzobibona. Imana izovugana nawe kwigisha ibintu vyinshi, kuko ugiye kuraba Enoke turamuzi, turamwumva ngaha avugwa nk'umuvugishwa, ariko nta gitabo ciwe tubona, turabona urugendo rwiwe gusa n'Imana. Turabona ibitabo vyinshi bitaboneka, ariko ko twabibuze reka tubireke, ariko dukoresha ibyo dufise. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ibi ni ibitabo byanditswe n'amaboko y'abana b'abantu, impapuro mu zindi, za mpapuro ziva mu biti n'ibindi n'izi zikoreshejwe n'aya maboko ya Bibiliya. Rero ni ijambo ry'Imana, ariko si Imana. Mugire umwete wo gusoma, mugire umwete wo kumenya Imana, kandi Imana izobiyereka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Rero nimba ugomba kubona Yesu mu buzima bwawe, nimba ugomba kubona Imana mu buzima bwawe, irondere uzoyibona, izokwinjiza. Yaravuze neza ngo mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura, ndinjira iwe dusangire. Rero nawe ugururira Yesu nimba utaramugururira. Imana duhane umugisha. Yizera ko hari vyinshi utahuye muri kino kiganiro. Yesu nashimwe. Yizera ubu ko ushoboye kumenya itandukaniro riri hagati y'Imana na Bibiliya. Tugeze muri ka kanya keza ko umuntu yifuza kwakira Yesu Kristo. Nimba utarakira Yesu, niko karyo kawe. Yesu ariko aradodora ku mutima wawe, mwugururire. Nahaweho kumwugururira, ariko Kristo Yesu buri gihe aba ari tayari kwinjira mu nzu yawe, ari wo mutima wawe, akabana nawe, agasangira nawe. Biroroshe no kwizeresha umutima wawe, ukatuza akanwa kawe nka mugakizwa. Nimba uri tayari, subiramo ano majambo uti: Mwami Yesu, yizeye neza ko uri umwana w'Imana wapfuye umusaraba, kandi natuje akanwa kanje kuri umwami w'abami. Rero Yesu, ndakwinginze, amaraso wavuye ku musaraba yeze ibyaha byanje byose. Mbabarire ibyaha nibuka n'ibyo ntibuka. Aka kanya ndakwihaye Yesu, ndakwakiriye mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Futa izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu cy'ubugingo. Mpakanya ibikorwa byose bya Satani, kuva uyu munsi baye umwana wawe. Urakoze Yesu kunyakiriye, urakoze ko mbaye umwana wawe, urakoze kubwo ubugingo bushasha umpaye kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha nshuti, ukuntu twasubiyemo ayo majambo. Aka kanya mu ijuru hari impundu n'umunezero ku bwawe. Rero ubandanye gusenga no gusoma ijambo ry'Imana cyane. Urakenewe kubatizwa mu mazi menshi, urakeneye eglise yizera Yesu Kristo kandi yizera gukora kwa mpemu yera. Urakeneye kwigishwa kugira uronke eglise kuriramo. Rero ukeneye ko tugufasha, nimero zacu ziri ngaho. Ukeneye ko tugufasha ku buryo ubona buriya, nimero zacu ziri ngaho. Imana iguhe umugisha. Reka nshimire abantu bose mwabanye natwe mu kiganiro cyacu kuva gitanguye mpaka giheze. Reka Imana ibahe umugisha cy'ukuri, kandi mubandanye gusangiza abandi. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje. Gushimiye ukuntu wabanye natwe, uvuganye natwe muri kino kiganiro. Uratwereka ukuntu hari itandukaniro ryawe na Bibiliya. Mana, uhaye icubahiro. Ndasaba mpemu yera kugira ngo
agendera imitima ya benshi, abandanye yigisha kubitsahuza. Ukoze Mwami. Mana, manura ubwenge, manura mpwemu wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turakunyotsewe, turakeneye kumenya byinshi, turakeneye kumenya byinshi by'ubwami. Mpwemu twigishe, mpwemu turongora, mpwemu dufashe, mufasha twahawe. Mana, ashyize mu maboko yawe umuntu wese yafashe ingingo yo gukizwa, umugenderere, umwigereke mu izina rya Yesu Kristo. Habwa icubahiro Mwami. Reka umuhe Mwami Imana gushira amanga kwawe ahaba naho akora mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami bandanye kumurindira munsi y'amababa yawe mu izina rya Yesu, umurinde wamwe. Urakoze Mwami, turagushimye, turaguhimbaje, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.